c'amezi 3 turabamenyesha ibikorwa twaranguye twicishije ibiharuro navyo biri mu mice 3. hari ibiharuro bijanye n'ishinga ry'imitahe, impapuro zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe, n'impapuro mfatakibanza zitanga uburenganzira bw'uburusho baravye ivyo ishirahamwe riba ryiyemeje gushitsa igihe riba ryaronkejwe uburusho. Iki gice rero hashinzwe amashirahamwe 1288 agategekanya kuzoronsa akazi kangana n'ubuzi 4920. muri ayo mashirahamwe yanditswe mu kigo api, ibice byayo birenga 40 bizoba biri mu bisata bihurikiyemo ibikorwa bitandukanye byo twita mu Faransa les services divers. ibice 32 navyo ni iby'ubudandaji, ibice 12 ni iby'ubwubatsi, hanyuma ibice 10% mu gisata c'amagara y'abantu. Mu bijanye n'uburusho hatanzwe impapuro 15 zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho, hakaba hatekanijwe umutahe ungana miliyaridi 317,668,995 mu mafaranga y'amarundi, n'ubuzi bungana 6,868. muri ayo mashirahamwe yaronkeje uburusho 3 nayo mu gisata c'uburimyi akaba afise umutahe ungana n'ibice 60% by'umutahe twababwiye. 8 nayo ni mu gisata co guhingura, akaba afise muri uwo mutahe twababwiye ibice 16.7. hamwe rero n'irindi rimwe riri mu gisata c'ubutare bikagira ibice 17.8 kurya mutahe twababwiye. hariho rero muri iyo migambi ishika 10 ni y'abarundi, ikaba ifise umutahe urenga ibice 95% kwayo twababwiye. Ku bijanye n'itangwa ry'impapuro mfatakibanza, mu ntumbero yo gukurikirana uburusho butangwa ko bukoreshwa ico buba bwasabiwe, hatanzwe impapuro mfatakibanza 30. ubuzina bwo bumaze gutangwa n'891 kuri 3,312 bwari butegekanijwe, kuvuga ibice 62 n'ibice 88%.